Mwaramutse reka tusesangure uno mugani w'umutuzuka w'abadede tubonye insiguro yayo. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. N'umuntu yanyandikiye ati mwaramutse neza, mwaramutse, ndashaka ko wonsabira insiguro y'iri jambo kuko maze imisi ndaribona mu makomantere y'imbonerakure menshi. Iryo jambo ni igihugu sumukate umwana arira ngo bace bamuhereza. Igihugu ntigitangwa kiragwanirwa. Ndoga twamugina. Iri jambo mbona umenga niryo rimaze imisi ryigishwa imbonerakure koko mubona amatora yo mu Burundi ashobora gushikana igihugu ku mpinduka. Kandi dusabe abanyepolitike b'i Burundi iri jambo ntibarifate minenengwe kuko nibaza ko risobanura ikintu gikomeye. Bo sinzi exactement ikintu risobanura mugabo ico kintu kirambere nagara kubwire umuntu wese asubiramwo i slogan idafise sens idafise signification au fond niwe abantu nkuze kuvuga ngo low IQ no ntafise ubwenge bukeyi adashobora guformira iciyumviro ciwe adakopiye ivyo mvise kuri Reverie ivyo mvise kuri Neva ivyo mvise ku bindi birogorogo birongoye CNDD FDD. Okay? Iyi kandi ni ya migani bita imigani y'ibituzuka. Umugani umuntu haza ugwagwa kugira ngo haza ugwagwa ntasubwa n'umugani agacaca umugani udafise sens. Avuze ko mu gihugu ngo sumukate. Icambere uwanze ukibaza uti none abadede ko bobo baronse igihugu mu manegociation ko kiyagihe wabaye umukate bakawugabura bakagabura slice littéralement nk'umukate nyene batemebwe muronke 40% turonke 60% nk'umuntu bakamugabura ubutsima ubu bahashitse utangwe kutaba umukate gute mu ntango bawugabura nk'umukate. Ico nekima iki ni cerekana yuko dutwawe n'ibisimba dutwawe n'ibikoko ari mu bintu kuza ngo ni jengere mu ishamba iyo ibikoko bibiri canke bitatu canke birenga bihuriye ku nyama yapfuye canke ikindi gikoko bishaka kugabura nta yindi formule bifise uziye kujyana amenyo surtout ibikoko novuga bitandukanye kumburengeye ya bikoko vya bisangiye flock bisangiye nasa kuvuga ubwoko ntimwavuga ngo harimo ibihutu n'ibitutsi mu ishamba cyangwa ndabise ibikoko ntibefise langage y'amahoro, langage civilisé, langage ya négociation ati vyica ati bo rero hako tujyana amenyo ngo umuntu ajya inyama yatabutse nawe reka turabe umwe atware moitié undi moitié niba ari koko bibiri canke ankare. Iyo formule ni formule y'abantu bari civilisé abantu b'abanyeshamba abantu ba primitif batayizi aniyo mpamvu ndakumenyesha ibihugu vyinshi ba primitif usanga hama intambara haba au niveau national kubera naho nuko négocier les priorités z'igihugu n'ama avantage hari n'ama privilège haba no mu mafamille canke au niveau personnel kubera encore une fois bibashitse ku gihe ca conflit batazo kwicara ngo iyi conflit bari resolve inge badakoresheje umuhoro umupanga grenade umuheto ikimito umugano inkoho whatever. Iyo nico cerekana ni signe ni telltale imwe y'abantu ba primitive mu bihugu civilisé nta n'umuntu agikubita kofu wundi c'est fini. Abari umuntu w'imboregwa abari umuntu agwaye mu mutwe abari umuntu sinzi ubuzima bwananiye abandi bose buri kintu cyose ni habari ubi amateko yanditse ingene gikoma kugenda iyo amateko atazwi canke ari flou canke badashoboye kuyashira mu ngiro hakaba ikintu ca négociation. Politique ni négociation. Haba hari abo ibubamfu n'abiburyo nk'iburayi the right and the left, la gauche et la droite. La gauche bagashaka ati tukende ibintu bimeruka ku nguvu, la droite ati no tukende dukate imfashanyo sinajye umukene nagende mwibarabara. La gauche nati ahubwo zana amatax amakori yose twese kwijana abatunzi bose twaka amakori bafise. Mugabo akavuga ati bon izo ni extrême anashobora kuvuga extrême gauche extrême droite reka tunegocier duhurire in the middle hagati na hagati. Hano kandi kunde kwita ntuzeye donc par extrême kandi ta extrême gauche par extrême droite bashya centre left center right. Uzakeje na kesho bagerageza kuguma muri centre kugira ngo abantu bave bagwana
ntibigwe barasesa amaraso ku buri kantu. So kumva rero abadede ubaha igihugu kiriko kiva mu ntambara, kiriko kirava mu kaga twagetugwamo, aho kuvuga teka turaba ukuntu cette fois-ci twokoresha négociation kugira ngo ntizosubire kuja mu vyo twaciyemo. Négociation kasi kugira ngo mu gihe yarusha, mu gihe Kigobe kajaga, none négociation ni kigihe cyose muhuriye ku kintu ntimucumvikane ko inzira yo kurondera igisubizo, inyishu, resolution itarimo gusesa amaraso, itarimo gukubitana ingumu, itarimo gutemana, itarimo gufungana, itarimo gutuma umuntu mu ruzi, itarimo guhungisha abantu, itarimo ubwo bwabo bwose abadede bariko barakora. Muri izo négociation canke izo mécanisme amatora ni muri ivyo. Burya amatora ni uko umuntu azanye umugambi, c'est pas abadede ati twe twabona ko abantu bose mworora imisiba n'insazi n'ibikogoshi, hanyuma hakaza Francis Rohora akavuga ati no, ekonomi siko yubakwa, ekonomi ugiye muri Singapore ukuntu vyagenze, bavanyeho corruption, bavanye ibi nibi, hanyuma barigisha abanyeshuri ku ibintu by'ubumenyi bigezweho, ibintu nk'ivyo. Izo rero bibi ariko uko kuntu batariko barumvikana kugira ngo ati reka tubaze abanyagihugu ico bavyiyumvirako. Ati kuri mpamvu rero genda mu bw'abadede mugende Ingozi kuwa Mungu, mubwire abanyengozi ko bamuzo batera imisiba, mu asigura ingene bazokunga mu misiba. Hanyuma kuwa Mungu wundi Francine namumuhe umwanya gende hamwe Ingozi nyene abwiye abanyagihugu ati nyabona ivy'imisiba twe turavyihojeje, reka turabe ko twobagarira ikawa, turabe ko twoshira mu inka nizo zunguka. Abanyagihugu bo nyene bagaca bakishiramo ubwenge bakaraba ati uyu muntu ni wari katubwiza ukuri, uyu muntu ne tubona dushika narushaka canke ati bon je nkunda imisiba nzokwirira imisiba, reka tuje kuri CNDD-FDD. Mugabo niyo nzira ibihugu vyinshi bishobora kuguma vyavansa bitamye mu njyane, bitamye mu njyane. Ariko ivyo rero biva ku barideri bafite amategeko yubatse, amategeko bakayubahiriza, inzego bakazubahiriza, ariko ushizemo abantu b'abanyeshamba ikintu baza gutemana no kugwana gusa no kunekana, iyo systeme, iyo mécanisme yo gutorera umuti ibibazo bihanze Burundi mu nzira igororotse, mu nzira y'umumvikano, mu nzira yo kurondera igisubizo kinezera canke inyishu ifasha abarundi benshi, iyo ntaho bazi ngo ndukuzogwana gusa. Ngasoma kandi bazi ko kugwana nabo nyine atavyo bari bashoboye. Nari navyo bavuga ngo igiso gisamburwa n'ikindi. Nta muntu umwe akasanga igiso adagisamburwe. Sinumva nk'iyo megana hano bayikura. Nta muntu numwe azosanga igisobanuro sandurwe igisobanuro n'icyo Burundi, igisobanuro c'abadede, okay? Igisobanuro c'abadede baragwanye, hanyuma baragira igihe nta washoye kunesha uwundi, hagati twumvikane tubashye mu gisobanuro cy'u Burundi, tubinjize mu gisobanuro cy'u Burundi. Binjiye bitwaza b'u Burundi, bakora inkofera z'abadede bari zafise, bakora uniforme y'abadede bari bafise, bakora drapeau y'abadede bari ifise, bambara uniforme ya Republique du Burundi, baba abasirikare b'u Burundi. Ini yapa kugisambura, ndavuga ngo gisoda n'iki wacu, gisoda n'iki Burundi, gisoda n'iki Abarundi, nta muntu akeneye kugisambura, buri muntu azoyagomba kuba afise ububasha bwo gucinjira, hanyuma cyo gikora amabanga kijejwe nk'igisoda cy'igihugu cy'egosha c'abadede, gisoda c'abadede. Mugano bwo bazanya kukanwa kw'akanyeshamba, kandi je muri make nkuko novuga, kiretse ko malheureusement izi mboneko ziko zigaye mafuti yo mwishamba. Iyi generation nise ngo ni generation Bush. Bush ni shamba mu Cyongereza, pas nécessairement muga Bush yani nk'agashamba. Iyi generation Bush tugomba kurindira kwihava en fait kugira ngo turonke politique mu Burundi, tugize imana imbonakure zo ntize zikopia base babo baba Bushiste nyene, tuje dusanga turi muri cycle nyene ya Bush igenda uko nyene. Ariko nizere ko kumbe ko rabo atamaraso menshi bazoba barakoze, espérons ko kamwe batoshitsayo kandi batariko bariyanduza d'une manière I don't know bizoba ninge navyifashe mu mugabo. Nibaza yuko abajeune mukiri bato mworeka gukopia iyi migani, mworeka gukopia ububegito, mworeka gukopia iyi antagonisme iri mu badede, kubera mubigize uko muzokwaba muri état constant y'intambara. Uti kuki abantu uri ko baracinzagira bagahaguruka, abantu bari buhungiro hagira igihe bakagumuka. Bo ejo bundi nakuraba akavideo gatoyi nabonye ko umuntu yitwa Gregoire Kayibanda mushobora kumuraba, neza ko ari we yafashe ubutegetsi mu 59 mu Rwanda, ariyica arukana n'abandi abatutsi bagenda iyo. Hanyuma sinzi ko bagize resistance, umva nabonye aka video gatoyi gusa, sinzi umuje nase kamubaza, avuga ati harimo abantu bari ko bavuga yuko bakeneye ubutegetsi cyangwa sinzi ukuntu ini revolution ngo n'abantu b'abandi ngo
banditisme sinuko indi terme yakoresheje ati nico kibazo dufise n'abana b'abandi ntabwo ari abana bafise revendication politique muri make. Que faut-il penser, selon vous, des Inyenzi, des terroristes Tutsis? Est-ce que cela représente une force suffisante ou bien est-ce qu'une réaction désespérée de certains exilés Tutsis? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. C'est donc plutôt un problème de réduire le banditisme. Et d'ailleurs, depuis que vous-même vous avez circulé dans le pays, je ne sais pas si vous avez pu rencontrer ces terroristes Inyenzi. Murabona ko nyuma y'imyaka kumbure 40 99 I don't know 30 ka 30 peut-être ka 99 ko cyangwa 91 comme ça ko FPR yatangwa kuya nobaza ko yari imaze gufata nka gateto mu Rwanda danureka yumva ko hageze igihe bakagaruka bati ibintu bishoboka n'icyo guhera mu Buganda nibuka na kane ko hanavuga ngo Kinani ari we Habyarimana ngo yavuga ngo u Rwanda rwaruzuye. Mumenye ko tuzatsinda inkotanyi. Nanjye ndemeza ko FPR ishobora gutegeka iki gihugu na rimwe. Ndemeza ko FPR ishobora gutegeka u Rwanda. Nkurikije ko mwese mwashiritse ubwoba. Nkurikije ko musigaye mujya ku marondo akaje gutata mukagafata. Icyo nzikwiye gusa ni kimwe. Nuko inkotanyi iri mu Rwanda ubu ngubu guhera uyu munsi mbivugiye ahangaha itazashira imbunda hasi ngo ishyire amaboko hejuru ivuye ko intambara irangije yayo itazasubira i Bugande. Urumva izo mvugo zo kumva yuko igihugu wakigize umwaba w'iwawe wakize itongo ry'iwawe ngo abandi nibahere inyuma abandi nibaceceke abandi ntitubahaze umukate no kuza muravyitondera ko nkuko ndabwiye muzoca mu ntambara idashira. Abantu bari hanze benshi nibazoherera hanze bazokuma badogoya kandi kwa dogoya ni kudasinzira niko na mucatangura kwicana entre vous uyu nugihemu uyu nta byo tumve ko turi we wari umuhutu bagomba kumva nk'abahutu nakanda mwishe wari umuhutu cuceceka muzoca mugwa muri ivyo mwicana mujyana mukubitara jusqu'à l'infini. Neme bo muzora umunsi ryari wo gutuza muba mu mutuzo muruhutse wicara ku gatebe nk'uko ga spinning around spin atakwinuba ngo hari abarandasa. What was that? Atakwinuba ngo hari abarandasa ngo hari hakurya hariyo M23 canke Red Tabara ngo ha muri Nord dufise umwansi ngo atubikiye abantu. Murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza, ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfuriza nabo Burundi. Ivyo mu vyama mu kazogera ryari. Alors abajene shwani iwanyu nimba muhitamo kuzobaho mu bwoba no mu bucincanye nk'abasona basogokuruza abanyu isogokuru wanyu literaruma muhitanga n'isogokuru wanyu birabasha nimukomeze uko mugabo je no hanura nuko mu kwiga imvugo y'ihumure nuko mu kwiga résolution pacifique des conflits gutorera umuti ibibazo mutarwanye muhereye mu kibano canyu ahantu hari imbonera kure ahantu haraba usanga bariko barajyana uburozi biki wanyoneshereje nakaire ibintu vy'injyana bitagira ukuntu bingana. Hari n'abantu bahunze injyana mu miryango batahunze n'ugwimo mugabo ankora urabona ko no muri leta nuko bunyone yarapfunzwe ndakugarika nawo bamuka reverio bamuroza agiye kwivuza muri Kenya general nakagiye mu gasho iyo kwaserera ntimushaka uko si ku buzima bwari buremwe kubaho. Iyo ni systeme kinyeshamba. Okay, mugira umunsi mwiza.